Haleluya, haleluya, haleluya. Bwoko bw'Imana, mwaramutse canke mwiriwe aho muherereye ku mpera zine z'isi. Ndanezerewe cyane, ni iby'igikundiro kubona Imana isubiye kwemera nkabana namwe kuri urubuga. Sinabifata ibisanzwe, ariko by'ukuri ni imbabazi, ni urukundo rwinshi, ni ubuntu bwinshi Imana yatugiriye, kuko hari benshi batashoboye kugira amahirwe yo kubona uyu munsi, ariko twebwe Imana yabyemeye. Imana yacu ihabwa icubahiro. Twari tumaze iminsi dusangira ivugabutumwa kuri uru rubuga, ariko ubu tugiye gusangira inyigisho imwe izo ziraza mu duce. Iyo nyigisho buri ndwi canke mu kinyarwanda buri cyumweru turatanga umunsi umwe wo kubaza ibibazo uzoba wagize mu nyigisho izoba yaciyeho kuri runo rubuga. Inyigisho tugiye kwiga ivuga gute? Iravuga ngo mbega by'ukuri umuntu yakiriye Yesu Kristo akaronka ubugingo, abivuyemo yobwakwa canke yorimbuka? Nshuti, mw'iki gihe turimo hari inyigisho nyinshi zitandukanye. Bamwe igice kimwe kiravuga ko umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza abivuyemo atazorimbuka, kandi bagatanga n'ivyanditswe vyerekana yuko umuntu abivuyemo atazorimbuka. Ikindi gice kikavuga yuko umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza akaronka ubugingo atazorimbuka, kandi nabo bagatanga n'ivyanditswe byinshi vyemeza ko atazorimbuka. Mbere ndetse ku muntu aba akiri no kwita umwana mu gakiza, aba akiri muto mu gakiza, bikunda kubacanga gushika yaho umuntu. Niyo mpamvu ibice nka 60 ngo bafise ubwoba, mbega nzoja mu ijuru canke sinzojamo. Uhagaze mw'ishengero ukabaza ati ni bande bazoja mu ijuru, woronka bake. Hari abantu umutima wabo utabereka neza ko bazoja mu ijuru, hari n'abandi bamaze gusobanukirwa ivyanditse ibyo ari byo. Muri rusange womenga ivyanditse biravuguruzanya, ariko ntabwo bivuguruzanya. Ijambo ry'Imana ntirivuguruzanya, ntirisamburana, ahubwo ivyanditswe biruzuzanya. Kano kantu gatware. Reka dusenge twiragize Imana mw'iyi nyigisho. Imana izobane natwe. Umukozi w'Imana azobashikirije iyi nyigisho ni Ambasaderi King Remy Nibitanga. Kadusenge. Data Mana uhoraho, Mana ushobora byose, uri hejuru y'amajuru, izina ryawe rihabwa icubahiro. Mwami muvyeyi mwiza, turatsikweretse iyi nyigisho. Data, je nzotanga inyigisho, uzobane nanje, uzompa amajambo asobanutse yo kubwira ubwoko bwawe, maze Data buri umuntu wese azokumva iyi nyigisho izogira aho imukuye n'aho imugejeje, izomubera itara, izomubera icirori, amenye urugero ariko. Data, ndazi ko uzovugana na buri muntu wese azokumva inyigisho. Mwamugira neza, ndamusengeye uyu muntu azokumva inyigisho. Data, iyi nyigisho izogira ubushobozi n'ububasha muri we, hagira ivyo ibomora, hagire n'ivyo yubaka mu buzima bwiwe. Papa, kaze ubane nanje, kandi nawe uzoyumva ngo umwigisha agabane n'uwigisha. Data, nabo tugabane umugisha mw'inyigisho, izina ryawe ribandanye kwamamara. Wewe Mana watanze umwana wawe Yesu Kristo kugira dupfire,
tukaronka kugororoka ataco dukoze, tukaronka date buja agakiza ata amafaranga dutanze, ata nguvu dutanze, ata mirimo dukoze, ariko kubw'imbabazi n'ubuntu bwawe ukaduha nk'ingabire. Izina ryawe ryamamare, izina ryawe rishikwe hejuru, date buja ubandanye gupfukamirwa, isi yose, indimi zose zamamaza izina ryawe. Urakoze mwami ko wumvise gusenga kwanjye. Mpwemu yera kaze ubane nanje, kaze uganire natwe, mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti senze nizeye, amen. Mu majambo make nkuko nariko ndabivuga, iyi nyigisho n'inyigisho iteje impari mw'iki gihe, ariko ndakubwije ukuri nunkurikirana neza uzomenya ukuri kujambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana ivyanditswe nabwo bisamburana ahubwo biruzuzanya. Impamvu nateguye rero iyi nyigisho ni kugira tume ukuri kw'ijambo. Kandi ninakima mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4 haravuga ngo Imana igomba ko abantu bose bakizwa. Ico ni bakizwa, ico ni Imana igomba bagashimba urakijijwe kandi uve no ushike no kumenya iby'ukuri. Rero n'inyigisho uzomenya mu kuri kw'ibintu byi. Ni naho mpamvu mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 8 umurongo wa 31 shika kwa 32 Yesu Kristo ari kaganira ku murongo wa 31 arababwira ngo abwira abayuda bari bamwemeye bari baramwizeye ati nimwaguma mu ijambo rya murabigisha banje by'ukuri. Ikintu ca mbere kitegeza kutereka ko turabigisha ba data canke bakijije tuzongera tubibona no kuguma mu ijambo birimo. Niho yaciye avuga ngo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Mu Kinyarwanda avuga ngo ukuri kuzobabatura. Nukuri ukuri umaze kumenya ubu widegembya, ariko kino cyanditswe abantu benshi barakunda kwikoresha. Ishengero ryari ryo ryose aho riri, umuntu wari wese ariko arigisha, ngivyo ndiko ndababwira nukuri dukeneye kuza turasuzuma ibyo tuko turumva mu iki gihe, kuko abantu benshi baza bavuga ngo ugiye kumenya ukuri ngo kandi ukuri nuko umenya uzohwidegembya, ariko ugasanga ibyo ariko aravuga keshi ntabwo ari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko Yesu Kristo yarabisobanuye, ariko arasengera ishengero, ariko arasengera jewe nawe uriko uranyumviriza. Mu butumwa bwiza bwa Yohana 17:17 avuga ati data ubeze mu kuri, ijambo ryawe niryo kuri, burya ukuri n'ijambo. Niyo mpamvu Pilato yabajije Yesu ngo ukuri niki. Yesu aranuma impamvu yanumye nuko Pilato yarahagaranye n'ukuri. Ijambo n'ukuri kandi Yesu Kristo n'ijambo arinumira. Ariko kandi hari igihe ikinyoma kiba kinini, ugasanga ikinyoma kibaye kirekire gihindutse ukuri. Akarorero muzokumva ibintu turirimba ariko ari kinyoma. Ico kinyoma rero iyo cyabagumye kivugwa kigahinduka ukuri. Uzokumva abantu baririmba ngo Yesu ni nshuti sinzomuheba yangiriye neza ukumva abantu baririmba by'ukuri icyo nico. Ukumva abantu umuntu ariko araririmba ngo Yesu ngo izi number 1, ngo si uwa mbere, si uwa kabiri, si uwa gatatu, ngo ni uwa mbere. Yesu Kristo ntabwo ari uwa mbere mu buzima bwacu, wapi. Icyo ni kinyoma. Icyo ni kinyoma. Yesu ntabwo ari uwa mbere mu buzima bwacu. None uwa kabiri ninde? Yesu ni uwa mbere, Satani rero ni uwa kabiri. Yesu ni ubuzima bwacu. Jesus Christ is our life. Niwe buzima bwacu. Ntabwo ari uwa mbere, ahubwo ni ubuzima. Cyangwa ugasanga umuntu agiye gusenga kubera yumvise abandi basenga, arapfukamye ngo Mana ndaje imbere yawe. Wari imbere yande? Icyo ni kinyoma. Ariko kubera cyamaze igihe kinini cyabaye ukuri. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ihoza ijisho ryayo kubagororotse. Bisigura ngo izi ko nutwicara, ukuntu turyama, ukuntu tuvyuka, bisigura twama imbere yayo. Abantu benshi bazi ko mu kujya imbere y'Imana iyo ugiye gusenga ari kugiye imbere y'Imana, canke mu isengero ariho buri imbere y'Imana. Wapi, icyo ni kinyoma. Ariko kubera cyamaze igihe kinini cyabaye ukuri. Abantu benshi bazi ko iyo turi mu isengero bakavuga ngo tuduze amaboko, tuduze icyubahiro cy'Imana, ko ariko guha icyubahiro Imana. Wapi, kijya ni kinyoma. Ukuri ko hari nuko ibyubamwo, ukuntu ugendana n'Imana
niko kuyihesha icubahiro. Imirimo myiza ukora, imirimo myiza wemera ko Imana ikagukoresha, niko kuyihesha icubahiro. Uko niko kuri. Uburyo Imana irinze ivuga ngo muri nko mu masengesho mu cumbi ikavuga ngo bana banje nabishimiye, bana banje mwanejereje ibiravye ibyo mwari mumaze iminsi mugenderamo. Ntabwo kuduza amaboko ari byo bica byerekana ko ukunda Imana. Oya. Canke ko uyihaye icubahiro. Oya. Imana ibanza ikaraba ayo maboko ari kurinde, ari ku mutima uyuhe. Haleluya. Ico ni kinyoma ariko kubera igihe kinini cyabaye ukuri. Aha, ikindi nk'umuntu nkatwe mu Barundi kera abantu bakijanga agiye nko kugusora avuga ngo tugenda guha agacupa kamwe. Burya icupa barisubirije inzoga. Nk'ubutahanye umuntu mu rugo kamubwira ati uze kunsanga mu rugo ndaguha icupa wangu. Akaza ugaca ugenda ugafata ikidaji ukakimuha, yogukubita no kugutuka yogutuka kuko yamenye azi kwicupa lingana inzoga. Rero wewe ukoze ukuri ariko uko kuri aragagukubitira. Burya ukuri rero kurahinyuzwa ariko kuri sikwishi ukuri ni kumwe. Niyo mpamvu n'inyigisho tuzokwigamo ibintu byinshi, tuzovugiramo ibintu byinshi, tuzoganira ibintu byinshi, kandi ndazi ko umuntu wese azokurikirana inyigisho azomenya ukuri. Ariko nkuko bimeze ntabwo tubona uko umuntu yakiriye Yesu Kristo akaronka ubugingo ko abivuyemo yobwaka canke azorimbuka, tutamaze kubona ubugingo umuntu aburonka gute, agakiza umuntu akaronka gute. Tuzobanza tubone agakiza niki, agakiza ninde. Ico ni kibazo umuntu wese yoganza kugira iki, tuzobanza kwigira hamwe tukaraba icyo aricyo. Ni iki kiduhesha agakiza? Ni ryari umuntu amenya ko yakijijwe? Umuntu yakijijwe yagumana agakiza gute? Mbega agakiza karakoregwa? Ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ko tubwira ko twakijije, mbega twakijijwe iki? Ijambo ry'Imana rikatubwira ko turiko turakizwa iki? Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo tuzokizwa n'ivyanditswe byinshi, tuzokizwa iki? Mbega agakiza by'ukuri karamaze kuzura? Itandukaniro ry'agakiza ko mu isezerano rya kera n'itandukaniro ry'agakiza ko mu isezerano bishya ni irihe? Mbega by'ukuri agakiza n'amajambo canke n'ibikorwa? Mbega iyo umuntu akijijwe ni ikihe gikorwa acatangura gukora? Mbega iyo ukijijwe uhabwa iki? Ibyo byose ni ibintu tuzogenda turagira iki, turigira hamwe, tuzogenda turarabira hamwe kugira dutahure dushike gutahura ukuri ukuntu umuntu yakijijwe cyangwa umuntu yakiriye Yesu Kristo ko abivuyemo yo kwakwa ubugingo yakiriye canke yorimbuka. Ibyo byose ni ibintu tuzongera turaganira hamwe, kandi ndazi iyi nyigisho unuyikurikirana neza uzokumva mu byinshi. Imana iguha umugisha. Urakoze gukurikirana intangamarara incamake y'uyu munsi. Ejo tuzokurikiranira hamwe tubanze turabe agakiza niki, agakiza ninde, niye itandukaniro ry'agakiza kavuga mu isezerano rya kera no mu isezerano ry'ubu, kugira dushike aho dushaka gushika. Murakoze. Mwari kumwe na Ambassadeur King Remy Nibitanga. Mwarahezagiwe. Imana ibaha umugisha. Shalom, shalom, shalom.